Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ko biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, tukaza kugaruka kuyarabana na politike y'igihugu. Murano makuru tugiye kugaruka ku bihangange bigiye bitandukanye. Icambere cyafashwe akaba ari BUNYONI, generale wenyene afise ipete rya mbere rikomeye mu gipolisi c'u Burundi. Kumukurako ubudahangarwa bwiwe bikaba vyarakomeje kugorana. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu ava mu gihugu mu rugendo yarimwe mu gihugu c'u Burusiya ndetse n'igihugu c'u Bushinwa, agaca no mu gihugu ca Ethiopia ubwiwe yatangaje icese ko hagiye guhangana n'ibihanga n'abigira ibihangange mu butegetsi, harimwo abashatse konona ubutunzi bw'igihugu ndetse n'urwego rw'ubutungane. Tubibutse ko aba bose bari bafatanije n'umurwi wa BUNYONI. Generale BUNYONI yahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Kwigenekerezo ya 21 ukwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2023 yaburanye kwifungwa n'irekurwa ryiwe. Ico gihe akaba yarumvirijwe na sentare ntahinyuzwa ari mw'ibohero rikuru rya Gitega. Uru rubanza rwiwe rwumvirijwe mu mwiherero nk'uko izindi manza zose ziburanishwa kwifungwa n'irekurwa vy'agateganyo zigenda mu Burundi, ariko akija kumwumviriza bikirangira vyatangajwe ko ingingo iraza gushirwa habona amasaha 72. Ivy'ingingo yiwe rero vyoba vyarabaye akamizwe n'ingoma, kuko ayo masaha 72 yashitse hatacashizwa habona, ahubwo benshi bakavuga ko gutangaza ivyo vyari ukuvuga yuko n'ubundi BUNYONI agiye kugumizwa mw'ibohero nk'ibisanzwe. BUNYONI rero yagumijwe mw'ibohero. Reka dusubire inyuma gato aho hari ivyo BUNYONI yari yatangaje ubwo yariko ahamagara bamwe mu bihangange bigiye bitandukanye, cane mu bo basangiye urugamba, yibaza ngico ariko apfa n'umukuru w'igihugu. Mu vyaha bitanu BUNYONI yagirizwa harimwo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gukoresha amabanga ajejwe ku nyungu ziwe bwite, gutunga ibigwanisho bidaciye mu mategeko ndetse no gutuka canke kutubaha umukuru w'igihugu. Ibi vyaha arashobora kuza kubisangira n'ibindi bihangange bikomeye biri mu butunzi, aho umukuru w'igihugu yavuze ko ivyo bihangange biriko biramugwanya ako karwi kabo karimwo ibihangange bidashika no kwijana. Murano makuru ni vyinshi tugiye kugaruka ko biriko biraba muri iri joro. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa Fyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere no muhuza TV. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Reka tubanze dusubire inyuma gato mu gutangura igihe BUNYONI yafatiwe kugenekerezo y'umunani ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. BUNYONI yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, yarumvirijwe na sentare ntahinyuzwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ico gihe yaje kumvirizwa n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika, yahawe akanya gato ko kuyaga n'umuryango wiwe, mu nyuma aca yinjira muri sentare. Ico gihe nawe asubiye kuboneka. Mu minsi iheze aja kumvirizwa, umwigeme wiwe nawe yari yagiye kumuraba ariko yigizwa kure. Mu ngingo zafashwe kuri uwo munsi vyavuzwe yuko BUNYONI hazoja asurwa n'umuryango wiwe kuwa gatatu ndetse no ku munsi wa gatanu wa burindwi. Mu makuru dufise rero, wa murwi w'ibihangange wari urongowe na BUNYONI kuri ubu nawo urafise ibibazo bikomeye cane, ariko tubibutse ko imbere yuko BUNYONI afatwa ngo General BUNYONI yari amaze imisi telefone abantu batari bake, ngo umwe mu bajenerali bavuganye yamubwiye ko
yamubwiye ati Bunyoni yari afise agahinda kenshi kuva akuwe, yavuga ko afise amafaranga akwiye yo kumubeshaho akabeshaho neza abiwe, ngo none we ntiyumva impamvu Ndayishimiye aguma amusorogera amutuka ngo niwe yishe ubutunzi bw'igihugu kandi we yitekerereje ataco ariko aramugoza. Ngico gihe Bunyoni yavuze ko mu myaka 18 iheze yaronse amabanga meza cyane, ko yaronse amahera menshi yo kumubeshaho. Yavuga ko yakoze urudandaza kandi narwo rwamuhaye amahera menshi yo kumubeshaho, kandi akemera ko hari amahera yaronse mu nzira zitari nziza ariko nayo ngo bayagabiye n'abategetsi bo hejuru. Bunyoni ngo yabwira abo baganira ko yiteguriye gusubiza ayo mahera mu gihe yoba agiye guteza imbere igihugu, ariko ntiyemera guha ayo mahera ibindi ibisuma. Perezida Varisito Ndayishimiye akiva mu rugendo yarimwe mu gihugu c'Uburusiya, Ubushinwa ndetse akanyura no muri Ethiopia, ariko arataha mu gihugu. Agishika mu gihugu c'u Burundi yavuze ko agiye guhangana na ka karwi nyene. Bamwe mu bari muri ako karwi harimwo abo mu nzego z'umutekano, urwego rwo kwivuna abansi, abari mu bushikiranganje butandukanye, abari mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ndetse n'ibihangange mu mugambwe. Cyane cyane muco umukuru w'igihugu yidogera cyane n'ingene bamwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi ari bo bihagira ingufu zose mu gihugu, bakumva ko ari abagumyabanga bakomeye cyane kandi badakorwa ko bafise amabanga akomeye mu mugambwe, badashobora gukorwa ko ico bokora cyose. Muri urwo rutonde rw'abantu badashika 100 ruri mu biro vy'umukuru w'igihugu, abo bose barazwi, gusa igisigaye nuko bafata nabo bakaryozwa ivyo bakoze, dore ko umukuru w'igihugu yanihaye ko umwaka w'2024 igenekerezo ya mbere 0 muri uwo mwaka abari muri ako karwi bose bagomba kuba barafashwe. Muri abo rero bari muri ako karwi hari benshi badumwa ko urutoki. Tubibutsa ko kandi igihe Alengiyome Bunyoni yafatwa akajanwa gufungirwa mu biro bikuru vy'iperereza, hari vyinshi mu vyabajijwe ndetse hakaba hari n'amazina 28 yatanzwe atarashizwe ahabona. Ayo mazina akaba ari nayo yarungikiwe abakora kumbibe ndetse no ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, ndetse akanahabwa n'abandi ba informateri b'ibiro vy'umukuru w'igihugu, kugira ngo uwo hirahira wese yashaka kurenga imbibe z'igihugu c'u Burundi amakuru atangwe kare, mu nyuma nawe afatwe apfungwe. Muri abo bose nubwo atawuriko arabavuga amazina, haracavugwamwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo n'abandi bari mu nzego nkuru z'umutekano. Tukaba turindiriye kuraba ibizoshika, kuko hari amakuru tukiriko turondera ko umuco mu minsi iri imbere tuzoya abashikiriza. Nako kandi mu yandi makuru reka tuyabandanirize mu gisata cy'ubutungane mu ntara ya Muyinga, aho umwigeme Niyonsenga Claudine wo mu ntara ya Muyinga komine Giteranyi agacimbire rukungera asaba ubutungane bw'iyo ntara kumutunganiza kubera ifatwa ku nguvu n'ihohoterwa yakorewe n'umuyobozi w'ishengero Fekabu ryo muri komine Giteranyi intara ya Muyinga. Pastori Hakizimana Oscar biravuga ko ngo yoba yarashorashije uwo mwana yiga mu mwaka wa 5 yitwa Niyonsenga Claudine, mu gihe yari yamumaranye amezi 3 mu cyumba c'amasengesho kubera ubugwayi bwo mu mutwe. Ngamaze gukorerwa iryo bara, Niyonsenga Claudine yarabimenyesheje abavyeyi biwe nabo bihuse kubimenyesha inyamiramabi yo ku kirindiro ca komine Giteranyi opeje. Inyamiramabi ngo nayo yarashoboye gufata uyo mupasiteri amupfunga iminsi 2 ica iramurekura atamatohoza akozwe. Umwana Niyonsenga Claudine yahavuye asabwa na opeje kuja kwitura sentare y'intango ya komine Giteranyi. Mu ntahe y'icesi yabaye ku igenekerezo ya 30 Rusama y'umwaka w'2023, Niyonsenga Claudine yaratsinze urubanza. Sentare yaremeje icese ko Pastori Hakizimana Oscar yafashe ku nguvu yongera aratera inda umwana Ndayisenga Claudine mwene Sayimana Nestori na Nzobona Nkira Dative yarasanzwe agwariye ku rusengero arongoye kubera ubugwayi bwo mu mutwe. Ngiki rero igihano sentare ya komine Giteranyi yaciriye Pastori Hakizimana Oscar.
Hakizimana Oscar yategetswe na sentare guha ikimanyu c'itongo uyu mwigeme kingana na metero 200 kuri 50 kugira azoshobore kurereramwo uyu mwana. Sentare ubwayo kandi yamenyesheje ko ngo ubwayo ariyo izoja gupima iryo tongo. Gushika iyi saha Pastor Hakizimana Oscar aridegembya kandi akaba yaciye yungururiza urwo rubanza muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga mu ntumbero yo kujuragiza uyu mwana. Niyonsenga Claudine arasaba gutunganizwa kuko ataburyo afise bwo kuburana guhumusumvya ubushobozi. Mu kirego yashikirije sentare y'intango ya komine Giteranyi avuga ko yemeze ko yasabwe gusambanywa n'uwo mupastor akamwankira ariko aza kugondozwa n'umurongo yamusomeyemo wo muri Bibiliya uvuga ngo ntimukimane, ati nta yandi mahitamwo nari mfise. Abacamanza batatu rero bashashe urwo rubanza akaba ari Niyonsaba Renilde, Perezida Ndururutse Leonidas, Niringiye Yesu Angelina ndetse na Tuyisenge Fulgence akaba ari wabaye umwanditsi muri urwo rubanza. Fyondare subscribe canke s'abone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenza aho baba ari hose kugira ngo batoje bacikanwa n'ayabariko avugwagizwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'embezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana ibahezagire.